Inkuru nziza kuri bose. Inkuru nziza kuri bose ni ikiganiro utegurirwa kongera ugashikirizwa n'ishirahamwe Trans World Radio y'u Burundi. Wumva uremerewe ku mutima? Woba uruhijwe n'ivyaha? Akira umwami Yesu aguha amahoro. Njuti mugenzi, munywanye ibiganiro by'ishirahamwe Trans World Radio y'u Burundi, muvukanye mukunze ikiganiro inkuru nziza kuri bose. Pastor Michel Ntamubano namanda kigutegurira nkongera nkagigushikiriza, ndakuramukije amahoro y'Imana. Ndanezerewe cyane ko nongeye kuronka kandi karyo kugira ngo duhuriye ku inonsamirizi ya Republika y'u Burundi ku murongo wa mbere dusangire amajambo y'Imana. None rero tudatevye nyemera nguhe ikaze kandi nkwifurize guhezagiranwa nanje. Muri nosi tubayeho umuntu abafise umugambi canke akaba afise ikintu yifuza gushikako. Harabaho igihe rero hazamwo izindi nzitizi, ibintu byitaye muri uwo mugambi maze bikamugumira ku buryo ashika kuco yiyemeje ariko bitamworoheye gose. Hari bamwe rero aca adendebukirwa akabivamwo, ariko hari n'uwundi ashishikara akagira umwete mpaka ashitse kuco yiyemeje. Muri ivyo ahura navyo bimusaba kugwana intambara zitari nke, ariko kandi vyose agenda vyigiramwo. Uno munsi amajambo tugiye gusangira aza kuduhamagarira kwihanganira imibabaro. Mbega mu buzima urimwo hari ibintu biguhanze canke urimwo wogereranya canke wokwita imibabaro, ariko ijambo ry'Imana reza kutubwira ngo wihangane muri ivyo wewe ubona kuvyoba ari imibabaro. Mu gushishikara reka dusome amajambo twishimikiza dusanga mu kete rya kabiri intumwa Paulo yandikiye Timoteyo igice ca 4 ku murongo wa 5. Muri ano majambo intumwa Paulo iravuga ngo ariko weho wirinde muri vyose, wihanganira imibabaro, ukora igikorwa c'ubuvuzi bw'ubutumwa bwiza, ushitse igikorwa c'ibango ryawe. Imana ihabwe icubahiro cane. Mugenzi uri kuranyumviriza, Paulo muri iki gihe yari mwibohero kandi yarabona ko byoshika agaherayo akanapfa kuko yarababajwe cyane muri ico gihe. Kubw'ivyo rero kubw'umwitwariko w'igikorwa c'Imana yumvise ko hari ico akwiye kubwira umwana wiwe Timoteyo. Uyu si umwana wiwe mu maraso ariko ni umwana wiwe wo mu buryo bw'impwemu. Yamuhamagariye rero kugumya ukwizera, kandi uko kwizera akakugumya afatiye kuri Paulo umwigisha we yamwigishije. Amaze kumugabisha kuvyerekeye abantu bazova mu ijambo ry'Imana muri kazoza, niho yamuha impanuro zine arizi twabonye kuri umurongo wa 5 twasomye. Ikintu ca mbere yamusabye gukora nk'itegeko ni kwirinda muri vyose. Ca kabiri ni kwihanganira imibabaro. Ica gatatu ni gukora igikorwa c'umuvuzi w'ubutumwa bwiza. Ica kane ni gushitsa igikorwa c'ibango ryiwe. Ano majambo ugiye kuraba usanga hamwe arisobanuye, aratahuritse, ariko kandi wosubira kugira umwihwezo kuri kimwe kimwe hovamwo ivyigwa vyinshi. Mu kiganiro giheruka twabonye ko Yesu abonwa n'ubishaka, abonwa n'uwamurondeye. Kandi muri rya jambo twize rivuga ko uwizeye Kristo wese avuga ko ugomba kuba umwe na Yesu Kristo abwirizwa kumenya Imana kandi akongera akamenywa nayo. Ibyo nibyo bikabishoboka ari uko umuntu ahaye ikibanza ca mbere Yesu Kristo akaganza muri uwo mutima nk'umwami, akaba wiwe nawe akaba muri we. Ibi nabyo twaba twabonye ko atari ibintu vyoroshe. Nico gituma kuko umuntu aba yabigize intumbero abwirizwa kwirinda. Aha naho Paulo abwiye Timoteyo ngo yirinde muri vyose. Kandi kwirinda ni nko gufata izamu ry'ubugingo bwiwe, akaraba ko atanzira canke ahantu na hatoye Satani yoronka yinjirana kugira ngo aze kumugwanya amukure ku murongo, kugira ngo amutandukanye n'Imana biciye mu vyumviro bibi yomuteza, mu nama mbi yomugira kugira ngo asubire mu byo yahozemo kera. Iyo tuvuze kwihanganira imibabaro
ikintu coroshe gutahura ni iri jambo imibabaro, kandi imibabaro umuntu yoshobora gutanga insiguro zayo mu buryo kumbure butandukanye n'uko uwundi muntu yobivuga. Ariko umuntu ari mu mibabaro nuwo afise ibimugoye, ibyazibiye inzira canke ingwara, ibyo bintu bimubujije umutekano, bimubujije amahoro mu mutima, ku buryo yumva ko ubuzima butera bwanka kandi akumva ko atakikiryoshe afise muri ino si y'abazima. Ariko ni kubera iki Pawulo yahimiriza Timoteyo ngo ashishikare igikorwa c'umuvuzi w'ubutumwa bwiza, kandi azi ko ari mu mibabaro? Nuko yabona ko bishoboka. Ijambo ry'Imana ntirijya riduhamagarira gukora ibintu bidashoboka. Iyo Imana idutegeze gukora ikintu nuko ibona ko bishoboka, kandi bidashobokera umwana w'umuntu, ku Mana birashoboka. Biriko nge kambarira ngo bishobokera uwizeye, kuko Imana ica inzira kugira ngo uwo yashatse gutuma ahantu aronke uko agenda, kandi mukoreshe ibyo yagambiriye kumukoresha. Timoteyo rerabwirwa ngo naho hari imibabaro, shishikara igikorwa cyo kuvuga ubutumwa bwiza. Naho ubabaye, wihangane, wigumye, wihagarareko, wifate nk'aho umengo nta cabaye, umere nk'ubutumva umusonga w'ibiharimwo, ngo kandi ibyo bikore kugira ngo igikorwa cawe ugishikane ku musozo, ugisozere. Ari ijambo yavuze ngo gushitsa igikorwa c'ibango ryawe. Bisiguye ngo wewe warahamagawe n'Imana kugira ngo uyikorere, kandi muri ko kuyikorera hari ibyo washizwe imbere byo gukora. Timoteyo yararongoye ishengero, Timoteyo yari umuvugabutumwa, Timoteyo yari afise n'ingabire zitandukanye yakoresha mu bihe bitandukanye mu gufasha abantu batandukanye bivanye n'umwe wese ibyo arimwo mu buzima. Gushitsa igikorwa cy'ibango ni kubandanya umuhamagaro ugashikana ku musozo, mpakujabutsa umurongo washiriweho. Muraniga ku bantu bagira ihiganwa ryo kwiruka canke ryo gusiganwa ku makinga. Eka mbere ihiganwa ryo ryose, ryaba iryo kwiruka n'amaguru, kwiruka n'amakinga canke n'ibindi byose, hari umurongo batangurirako, hakaba n'umurongo basozererako. Rero imbere y'umuntu wese yahamagawe, hari igihe yabitanguriye, hakabaho n'igihe azobisozererako. Paravuga ngo bandanya, shishikara, gushitsa usozereye igikorwa c'umuhamagaro. Turavye mu kete ryandikiwe Abaheburayo igice ca 12, iyi mirongo 2 ya mbere, umwanditsi aratubwira ngo nuko natwe ko dukikijwe n'amasinzi y'ivyabo nangana gutyo, twiyamura ibituremera byose n'icaha gikunda kutwizingira ko vuba, dusigarirwe ibyo twashizwe imbere twihanganye, dutumbereye Yesu wenyene, niwe nyanduruko yo kwizera kandi niwe yagusozereye. Uwo kubw'umunezero yashizwe imbere yihanganiye umusaraba, abona ko isoni zawo ari ubusa, avyagira iburyo bw'intebe y'Imana. Imana ishimwe cane. Bibiliya ngaho itweretse akarorero k'umuntu yihanganiye imibabaro, yemera kubabazwa, atuzaniye agakiza, yadushizemo ukwizera, kandi aragusozera. Bisiguye ngo tumaze kwizera yaratureze kugira ngo tugumane uko kwizera kudukuze. Ngo impamvu yihanganiye umusaraba, ngo nuko hari umunezero yari yashizwe imbere, bituma atagira isoni zo gucungura abantu bo mw'isi bose. Hama ivyo birangiye, yaraduganywe mw'ijuru, avyagira iburyo bw'intebe y'Imana. Ni impamvu rero ituma Bibiliya iduhamagarira natwe kwihangana mu mibabaro, kuko tuzi yuko uwaducunguye nawe yababajwe, kandi ko yanesheje natwe azoducisha muri iyi mibabaro, aduha intsinzi, kandi aturongore, maze adushikane ku musozo, duhabwe impera ariyo bugingo budashira. Nuko rero tubikore tunezerera igikorwa c'Imana, na cane ko tuzi ko Uhoraho ariwe dushoboza kwihangana. Mu kuvuga ibi, Bibiliya itwereka uwundi muntu yotubera akarorero mu byo kwihanganira imibabaro. Uwo si uwundi ni Yobu. Muri Bibiliya yose, Yesu Kristo na Yobu nibo bantu ba mbere baboneka barageragejwe kandi barababajwe, ariko kandi dufise byinshi tubigirako kuko bihanganye.
kandi imibabaro babayemwo ntibigeze batukisha izina ry'Imana, ariko byose babiciyemwo banezerewe, bisozera amahoro baronse intsinzi, kandi barashumbushijwe. Yobu yarasubijwe ibyo yahomvye, mbere abironka hawe n'inyungu, mu gihe Yesu Kristo nawe yicajwe iburyo bw'intebe y'Imana. Hano mfise ibintu bitatu nshaka ko twokwigira kuri uyu muntu yitwa Yobu. Kuri Yesu twize ngo tugumye kwizera kandi dushishikare kuba muri iyo mibabaro tunezerewe, hama kandi ijambo ry'Imana kaduhamagarira kwiyambura ibituremera n'icaha icyo ari cyo cose kugira ngo dushobore kuronka umunezero wa Yesu Kristo. Dusome igitabo ca Yobu igice ca 27, dusome duhereye ku murongo wa 3 dushikane ku murongo wa 6. Bibiliya iravuga ngo igihe cose nzoba nkiri muzima, aya ni amajambo Yobu bwiwe ariko arivugira, igihe cose nzoba nkiri muzima, impwemu z'Imana zikiri mu mazuru yanje, nukuri iminwa yanje ntizovuga ivy'ukugabitanya canke ururimi rwanje ngo ruvuge iby'ubugunge. Ntibikabe yuko nobemerera ngo muvuze ibitunganye. Kugeza aho nzopfira sinzokwigera mva mu gutungana kwanje. Ukugororoka kwanje ndakugumije, ntaho nzokurekura. Umutima wanje ntuzokwigera unyagiriza mu misi yanje yose yo kubaho. Imana ishimwe cane. Nshuti yanje unyumviriza, umuntu nk'uyu yageragejwe, yababajwe, ibyo yari afise byose bigahona, abana biwe bose bagahona, n'umubiri wiwe wose ukabora, womwigira kwiki? Wiyumviriye niwe yovuze aya majambo? None ko yavuze kandi yaciye mu bihe bikomeye cyane by'amagume, we nanje duca mu vyoroheje, ntiyarikwiye ko natwe twirinda kugira ngo izina ry'Imana ntiritukwe? Ongera umwigire ko kuri ibi bintu bitatu. Ku murongo wa 3 yavuze ngo igihe cose nzoba nkiri muzima. Ndakundira ijambo ngo igihe cose nzoba nkiri muzima, impwemu z'Imana zikiri mu mazuru yanje, nukuri iminwa yanje ntizovuga iby'ukugabitanya, n'ururimi rwanje ntiruzigera ruvuga iby'ubugunge. Nshuti yanje, iminwa yawe n'ururimi rwawe mbega ubivugisha ibihesha Imana icubahiro? Nta bugunge burimwo, nta kugabitanya bivuga. Nimba biruko uri umuhirwe. Ikindi kintu cya kabiri twokwigira kuri Yobu ni ukugororoka kwiwe. Tuvuze ngo ica mbere nta mugayo Yobu wari muri we. Ica kabiri ni ukugororoka tubonera kuri Yobu. Umurongo wa 6 turatubwira ngo ukugororoka kwanje ndakugumije, ntaho nzokurekura. Ukugororoka, yagumye agororotse atararwara, aguma agororotse atanguye kurwara, yagumye agororotse agifise abana bakwiye n'amatungo akwiye n'umubiri wose ukwiye, aguma agororotse igihe amatungo yose
yanyagwa, aguma agororotse igihe cose abana bose bicwa, aguma agororotse igihe umubiri wose wabora ukamuherana, aguma agororotse n'igihe umugore wiwe yomuremesheje amuhanura gutuka Imana ngo apfaveho, aguma agororotse igihe ababanyi n'inshuti ziwe baza kumushimanga bakavuga amajambo yamuhe ayo bishakiye. Yagumye agororotse no mu maso y'Imana, aguma agororotse. Yagumije ukugororoka. Haleluya! Yagumije ukugororoka. Wewe iyo ushitse mu bihe bikomakomeye uhora ubyifatamwo gute? Mbega iyo ugerageje akantu gatoyi uhora ubyifatamwo gute? Mbega hoho iyo ugeragejwe na byinshi canke binini uhora ubyifatamwo gute? Ariko ngomba kubwira ngo ubuzima bwo kubaho munsi y'izuba bujana n'amageragezwa. Byanka bikunda amageragezwa atezwa kubaho, kandi nta handi hantu uzoyahungira. Ni kuba mu Mana ari yitanga inkomezi zo kuyihanganira nk'uko yazihaye Yobu. Ikindi kintu ca gatatu wo kwigira kuri Yobu ni iki gikurikira kuri umurongo wa 6 nyene, ngo umutima wanje ntuzokwigera unyagiriza mu minsi yanje yose yo kubaho. Nta rubanza rwari rumuriko, umutima wiwe wari amahoro, ntacu umutima wamwagiriza haba n'intete. Kandi ibi yabibayemwo igihe kiragira bisohokamwo, umutima wawe wumva amahoro. N'abantu benshi iyo agiye gukora ivyaha yumva ijwi ryo mu mutima rimuburira ati nyabona ntuhirahire ngo ukore kuri ayo mafaranga y'abandi, ntuhirahire ngo ukore ico caha c'ubusambanyi, ntuhirahire ngo wice umuntu, ntuhirahire ngo ukore ikizira, ntuhirahire. Ariko kanguka birengako, iryo jwi ryakuburiye hari irindi jwi rizokwagiriza. Ariko kandi niyo biheze amajwi yarongera akaza akakwagiriza ngo wacumuye, wakoze ikizira, ni wihane, wamenje, ni wihane. Ariko ivyo byose ukanga kubishira ku mutima, ukanga kuyumvira ayo majwi, aho ntiri wa mwana wo kurimbuka. Umwe birivuga hari abantu batumva imburi, hari abantu bama bapinga icyo Imana ivuze, kuko bari mu mugwi wabagenewe kuzorimbuka, bari mu mugwi wabagenewe kuzobaho mu muriro mu buzima bwabo bwose inyuma y'izuka. Ariko haracari ivyizigiro yuko wohunga uburake bw'Imana. Abarondera Yesu Kristo baramubona. Imana yabwiye Abisirayeli ngo nuko muzondondera mu mbone nimwandondeza imitima yanyu yose. Arahiriwe umuntu wese yishimikije Yesu Kristo. Harahiriwe umuntu wese yegamiye umwami w'abami. Dusomye mu kete nwa Paulo yandikiye Abikolosayi igice ca 2 ku murongo wa 15, ano majambo aratubwira ngo kandi yambuye abakuru n'abafise ububasha, ibateterereza mu maso ya bose, ibashorera bafashwe mpiri kubw'uwo musaraba. Haleluya! Nguko ukuntu Yesu Kristo yanesheje abakuru n'abafise ububasha bo mw'isi. Kubw'umusaraba ariho twacunguriwe, abahindutse abana b'Imana bose, baba bakuru n'abato, aboroshe n'abahambaye, bacishwa bugufi, bakubaha Imana, bakemera kuganzwa n'umwami w'abami, naho bo babami, naho abakuru b'ibihugu bahambaye. Kubw'uwo musaraba baracishwa bugufi, bakemera guha ikibanza umwami Yesu akabaganza nk'umwami arengeye byose, nk'umwami abarusha icubahiro, nawe bakamunamira. None wumva ikindi wokwishimikiza ari giki? Ko abashizwe hejuru n'abahambaye, abami n'abakuru b'ibihugu bose bikubita imbere y'umwami Yesu bakamwunamira bakamucira bugufi, wowe ikindi wokwishimikiza ni ikihe? Ukwiye kwishimikiza nawe Yesu Kristo, kuko yasambuye ibigwanisho byose by'abantu bari bigira ko ari agahambaye. Akarorero turagafise. Muri Egiputa ingabo za Farao byagenze gute? Zari zifise ibigwanisho bikomakomeye n'amafarasi n'ingamiya, ariko byose Yesu Kristo yabinaze hehe? Mu kiyaga bihonerayo. N'uyu munsi ububasha bwe buracakora, inkomezi ziwe ziracakora. Yambuye Satani imfunguruzo igihe yahambwa ku munsi wa 3 akazuka. Urupfu yararunesheje, uko niko n'abari muri we bazonesha urupfu, kuko bazozuka bagasangira nawe umunezero yabikiwe mu bwami bwo mwijuru kwase. Haleluya!
mbega wuzobayo? Nanje nzobayo, ndakobeje kugira ngo nzobaneyo n'umwami wanje. Nawe ndagutumirira kwambara izindi nkomezi, ukovye mu gukorera Imana, ukovye mu kwirinda, ukovye mu gukora ibishimwa imbere y'Imana, kugira ngo uzobaneho nawe. Mbega ibi twobikora gute? Umwanditsi wa Zaburi ya 45 ku murongo w'indwi atugira inama tugira niyi: wakunze ukugororoka, wanka ubugarariji, nico catumye Imana, niyo Mana yawe, ikurobanuza amavuta y'umunezero ikakurutisha bagenzi bawe. Ngo kunda ukugororoka, wanke ubugarariji bwose, wanke ibyitwa ibibi byose. Nshuti yanje, ushaka ko Imana iguha icubahiro, ushaka ko Imana igushira hejuru, kunda ukugororoka, uguharanire kandi ukubemwo, ukugaragaze. Ni urwanye kandi wanke ikibi cose, uharanire ukuri, ugirire neza bose, ukunda Imana, ukunde n'abagenzi bawe. Ibisigaye Uhoraho azogenda biroranya kandi azoguha imihezagiro myinshi. Tugiye gusenga. Wewe wisanze gute? Hari ico wumva uyu mwanya coba cagutsinze? Wigeranije na Yobu muri ibi byamuranze, kutagira umugayo, ukugororoka, nuko utagirizwa mu mutima wiwe, wumva wewe wo kwihama tangahe? Yesu Kristo we wafise ikibanza kingana gute muri wewe, ko ari we muhizi mu ntambara kandi akora watanga intsinzi? Imana mufitanye imigenderanire imeze gute? Kwikunda ukugororoka kandi gakunda n'umuntu agwanya ibibi, ariko agahagarara mu bitunganye. Imibabaro wowe urimwo sico kwishimikiza ngo usigure impamvu wavuye mu bikorwa by'Imana, canke ngo usigure impamvu ubigenderamwo buhoro. Oya, haguruka uhagarara ushikamye. Bwira Imana uti: Mana nzima, ndagushimiye amajambo yawe. Ndabonyeho natakarije, ndicujije, ndagarutse imbere yawe, umparire ibyaha byanje byose. Nawe uvuga uti: natebye cyane mu byaha, none ndagushimiye ko uno munsi undondeje ijambo ryawe, ukoze ku mutima wanje, none ndavuye hasi mfashe ingingo yo kwihana. Ngirira imbabazi, mfatisha amaboko yawe undamire, kandi nkomeze mu rugendo rushasha ninjiyemwo. Umpe inkomezi zo kunesha, kandi nanje nkoresha ibyo wagambiriye kunkoresha igihe cyose nzoba nkiriho, uzonshobotse kurangiza urugendo amahoro. Amen. Dusenge. Uhoraho Mana nzima, uragahezagirwa, kuko wampaye ibyo nkwiye gusangiza mwene data nyumvirije uno munsi. Twigiye kuri Yesu Kristo, twigiye kuri Yobu, kandi tubonye ibyo twoshobora gukora kugira ngo twuzure nawe Uhoraho, kandi kugira ngo twame tumatanye na Yesu Kristo, dushobore kunesha mu ntambara zose. Kandi tubonye ko hari ibyiza twashizwe imbere n'umunezero w'ibihe bidashira. Wakoze kumva gusenga k'uyu mwene data, ndongeye kumusengera ngo mugirire imbabazi, kandi umufatishe ukuboko kwawe k'uburyo umuramire, kugira ngo mu rugendo yatanguye kwegarukanye ku mutima, wamumuzirikana na ntaryo, umushoboze muri byose, kandi umuhezagire. Ndasengeye aba barwaye bari mu bitaro bariko baranyumviriza. Uhoraho Mwami Imana, ugende ukora kuri umwe wese, umutabare kandi umukure ko iyi ndwara imubujije amahoro. Impwemu ziyerera mu kirere zifashe mbere mu izina rya Yesu, kandi ububasha bwose bw'abapfumu n'abarozi ndabusambuye mu izina rya Yesu. Uzigama ishengero ryawe, kandi bose ubaye kugugumako. Umpana umugisha naba nsenze mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Amen. Wakoze mugenzi kuma kanyu kanyumviriza. Nizere ko wafashijwe,
kandi ndaguhaye ikaze ku ntawe uzonshingira n'umutwaro wawe kugira ngo mfatanye nawe gusenga. Nawe ubutaha Yesu aduhana umugisha. Ico cari ikiganiro inkuru nziza kuri bose. Ushaka kugishigikira, kutwunganira canke ufise ikibazo, twakure canke urungwe ku butumwa bugufi na WhatsApp kuri iyi nimero ikurikira: 69 720 767. Turonderere kuri Facebook ni TWR Burundi. Ushobora no kutwandikira kuri email yitwa twrburundi@gmail.com. Ushobora no kutwakura kuri nimero 22 24 26 57 ku masaha y'akazi. Imana iguhezagire.